abansi banje barakomeza yoyo ariko ntibanshize hasi ingwara zirasurirana abo bavuga amajambo imani ikavuga ijambo. Inumishije ba munwa ni titre iriko iravugisha abantu benshi. Impamvu nayise inumishije ba munwa, hari gihe uba mu bihe abantu bagusuzugura, hari gihe uba mu bihe abantu bavuga kudashoboye. Iyo Imana igukweko agasuzuguro no kuvuga bamwe bahora bakuvuga baca bahora. Shalom shalom bakunzi ba Iga News, ndabaramukije amahoro y'umwami Yesu Kristo abane namwe. Hanyuma ku mazina nitwa Sami Worship, abasengera muri Exodus Church ngaha mu Carama. Nibaze ko muguwe neza, nibaze ko mumeze neza. Nkaba naje hano kugira ngo ndabamenyeshe ibikorwa bimwe bimwe tuko turakora. Hariho agaseke gashasha, indirimbo nshasha nise inumishije ba munwa. Inumishije ba munwa ni titre iriko iravugisha abantu benshi. Impamvu nayise inumishije ba munwa, hari gihe uba mu bihe abantu bagusuzugura, hari gihe uba mu bihe abantu bavuga kudashoboye, hari gihe uba mu bihe abantu bagutwenga. Rero iyi Imana igukoreye akantu, hari gihe Imana ikwibuka, hari gihe Imana ikugira neza. Iyo Imana igukweko agasuzuguro no kuvuga bamwe bahora bakuvuga baca bahora. Niyo mpamvu nayise inumishije ba munwa. Iyo Imana ikuzamuye bamwe bose bahora bagukengera, baba bagenzi ntibasubira kuvuga. Nico gituma navuze ati inumishije ba munwa. Navuze nti ibihe twaciyemwo badusuzugura, ariko aho tugeze ubu Imana yaratwibutse. Bamwe badusuzugura baca bagira gute? Baca barahora. Ndavuga nti aho abantu badashaka ko tugera, ariko kubw'Imana yatwibutse ubu twarahashitse. Ndavuga nti agasuzuguro ka Penina katumye Imana iha umwana Hana. Agasuzuguro ka Hamani katumye Morodekayi ashigwa hejuru kuko yarasuzuguritse. Niyo majambo makuru nashoboye gushira muri iyo ndirimbo. Hanyuma icyo twifuza gushikako nuko ubwa mbere twashaka yuko abantu basanzwe badukurikirana bogerageza kuza barumva indirimbo turiko turasohora, kuko ni indirimbo zihumure, ni indirimbo zihumuriza imitima y'abantu. Donc ni indirimbo zerekana ibihe tuba twarabayemwo. Hanyuma uyu mwaka ndashaka yuko tunoba kwindi ntambwe. Nk'ubu hari indi ndirimbo nise ngo yawe ingo ukore ico wewe nyene ushoboye gukora. Iyi nayo ndazi ko izoba iri indirimbo imeze neza. Turifuza cyane gose yuko uyu mwaka wa 2024 abadusuzuguye 2023 tugiye gukora cyane kugira ngo 24 Imana ibanumishe. Ababonye ko tudashoboye muri 2023 turagiye gukora kugira ngo Imana idufashe duhezagire, hanyuma nabo bagire gute? Bahore. Hariho n'indi ndirimbo nasohoye nise ntiwandekeye hasi. Nayo ni indirimbo ivuga ubuzima, ni indirimbo iremesha abantu, ni indirimbo yerekana ukuntu umuntu aba yari hasi hanyuma Imana ikamugirira ubuntu ikamuduza. Hari indi ndirimbo nise ngo Imana ikora ku mwanya wayo. No kuvuga ngo hari bihe tugenda tubamwo ugasanga ivyo bihe bivanye n'ubuzima turimwo bigenda biragira gute? Biratwigisha. Bijya rero bihe byatwara twigishije, nico gituma duca tugenda turabiririmba kumbere kugira ngo bigende birafasha n'abandi. Kuko nyindirimo navuze nti agasuzuguro ka Hamani katumye Morodekayi ashigwa hejuru. Agasuzuguro ka Penina katumye Imana imuha umwana Samweli. Penina yarasuzugura cyane Hana kubera atavyara, bigatuma amugendera ku mutwe. Ariko Imana ntiyavyihanganiye. Imana imaze guha Hana umwana, Penina ntiyasubiye kuvuga. Nico gituma navuze nti agasuzuguro ka Penina Imana yaragize gute? Yarakanumishije. No kuvuga ngo Imana inumisha abantu badufata abantu badusuzugura. Imana inumisha abantu badukengera mu gihe idukoreye ikintu. Mu gihe Imana itugiriye ubuntu ikatwishura umutwaro, ugasanga nk'umuntu aragusuzugura kubera gusumvya amahera, ugasanga umuntu aragusuzugura kubera gusumvya ukuntu abayeho,
yitwaje ikintu icyo ari cyo cyose abona udafise agasanga aragusuzugura. Ariko iyo Imana igwaye kijya kintu cyahora gituma abantu bagusuzugura, no kuvuga ngo muri urya mwanya abantu ntabwo basubira kuza bagufata nabi, no kuvuga ngo ubwo nawe Imana ibikugize iki, ibikugize umuntu. Nuko nabaye igihe kirekire ndi umukene, nabaye igihe kirekire naragowe, aho bona Imana yankuye kure. Aho iyo uza kumbona nawe wenyene Imana itarangira neza, wari kumigwa. Kandi Imana itangira neza simba ndiko ndatanga ikiganiro, no kuvuga ngo haraho Imana yankuye. Rero nico gituma rero bijya bihe bibi naciyemwo vy'ubukene, bijya bihe naciyemwo vyo kuba umuntu wo mwibarabara, bijya bihe vyo naciyemwo vyo gusuzugurika, Imana rero imaze kusa niyibinkuramwo. Nico gituma niyumviriye ati bijya bihe naciyemwo irifo yuko ndabishira mu mudiho nkabiririmba, kumbure hari undi muntu ariko arabicamwo nk'ubya ndirimbo ati ntiwandekeye hasi. Avuze ati abarozi bakarara bagukindira kijoro ryose ukarara udasinziriye. None Imana bagukuye ko woreka kuvuga yuko Imana igira neza. Niyo mpamvu rero imwe ituma indirimbo zanje kenshi ziba ku bantu bo hasi, kandi noneho Imana izamura umuntu aba yarasanzwe ari hasi. Intumbero nyamukuru niyo gushikana ubutumwa bwacu bushike kure, ubutumwa bwacu bwumve abantu benshi batandukanye, kugira ngo nabo bareme biciye muri izi ndirimbo, biciye muri aya majambo nyene turiko turagerageza gutanga, kugira ngo tubandanye duhumuriza imitima ibabaye. Nubwo hari imitima inezerewe niyo mike, ariko ndazi ko hari indi mitima myinshi iba ibabaye. Nico gituma rero dufise intumbero yo kuremesha barya abantu bari hajya natwe twahora. Ijambo rya nyuma ryo gusozera, ndashimiye Iga News kuri aka kanya muduhaye, nongera ndabakengurukira cyane ko mwashoboye kutwemerera tugakorana ikiganiro. Ntumirira abantu mugende kuri YouTube wandike Yes Arakiza Sami Samuel, indirimbo inumishije abagusuzuguye, inumishije abagukengereye, inumishije bamwe wahora utira impuzu uno musi wambarizi wawe, inumishije bamwe wahora ugenda kugurana amahera bakayakwima uno musi uri kukoresha ayi wawe, inumishije babandi bahora bagutwenga ngo wambara ibirato bihengamye uno musi wambara akarato kameze neza, inumishije babandi bahora bagutwenga gucuruza utuntu twanakigenda uno musi bimeze neza. Imana ibahezagire kandi Imana ibanumishirize ba munwa.